Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Digne Karondo. Ndabaye mwiwe nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA ijije abanyagihugu kaze mu makuru kuno w'Imana igenekerezo ya 13 munyonyo umwaka wa 2025 mere ku nkuru ziyagize Nishiramwe kwisurirwa nyihohoterwa rikorerwa kirimo muntu akatu Burundi kuri uyu munsi makungu yarahimbaje umunsi wahariwe kugwanya ihohoterwa ndengambibe kenshi rikorwa n'amareta dirateri vyatsi amabarika akorwa na leta ya Tanzania ifatikanije na leta y'u Burundi ku mpunzi ziri mu makambi y'ico gihugu. Abajeje intwaro muri zone ya Musaga barasaba ko ikiraro kigabura quartier Kamesa na Kinanira ya kabiri cosanurwa mu maguru masha nikibandanya ciye intumbi. Harakibonekeza igiturire gitozwa n'abajeje gutondekesha abantu ku bituro by'amabisi mu gisagara ca Bujumbura igifata abanyagihugu batera ivyatsi. Izizana ingingo nkuru mu kanyisase inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhana n'amakuru mu gisata c'intwaro ibereye aho leta ifatikanije n'ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu nyubako bihamagarirwa gusanura bidatevye ikiraro kigabura quartier ya Kamesa na Kinanira ya kabiri muri zone Musaga commune Mugere mu ntara ya Bujumbura. Ako kamo gategwa na bamwe mu bajeje intwaro aho muri zone ya Musaga aho bemeza ko twigoro tw'abanyagihugu mu kugerageza gutorera inyishu iyo ngorane twagumye tubimfa gusa. Emmanuel Niyungeko arabitubwira. Inyuma y'inkuru yaciye kuri Radio RPA mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu guheze kubijanye n'ikiraro kigabura amakaritiye ya Kamesa na Kinanira ya kabiri muri zone ya Musaga, bamwe mu bajejwe intwaro aho muri iyo zone barishikiye ahasanzwe hubatswe ico kiraro hari mu ntango z'indwi turiko turasozera. Umwe muri ba nyumba 10 bo muri karitiye ya Kamesa arashira habona agacerere k'abategetsi bo hejuru naho bandikiwe amaketa atari make. Emerine Munezero avuga ko atewe impungenge n'abana baca kuri ico kiraro baja canke bava kw'ishure, agatomora ko utwigoro tw'abanyagihugu mu kugerageza gutorera inyishu iyo ngorane twagumye ari mfagusa. Twaranditse amakete kugira badufashe ikigiraro gikorwe ntitwaronka inyishu naje mu mwanya ndahatswe kugwayo ni Imana yakinze. Pentecote niyo hora ifasha gashiraho imbaho ahantu hoba haravuyeho urubaho mugabo nanye ninde yatevyirananirwa abana banje abana bose banga muri quartier niyo nzira baca twasaba ubutegetsi ko bodufasha agakora iki kiraro. Evrare Ndikumana umukuru wa quartier ya Kamesa nawe nyene yunga mu rya mugenzi we akemeza ko imbaho zakoreshejwe mu kubaka ico kiraro zishaje. Uwo arongoye quartier ya Kamesa asaba ko inzego zibijejwe zogira ico zikoze ku nyungu y'abanyagihugu. Ikibazo gisanzwe tukizi twaranashitse kuri tele turabibona turabona ko imbaho zigeze ahatemba, rero n'abadukuriye turamaze kubashikiriza na cyane cyane abadutwara muri zone nabo nyene baba baramaze kubishikiriza abadutwara ku rwego rwo hejuru kugira ngo bagire ico bodufasha kurabona kirya kiraro ikintu gisabwa kubakwa n'ubuhinga bugezweho. Rero twagira dusabe dutere n'akamo leta cyane cyane abajejwe igisata c'inyubako bagira ico badufashije bagacubakire dukingira bene igihugu dusanzwe dutwara. Mu kurindira ko hagira igikozwe umukuru wa quartier ya Kamesa ahanura abavyeyi baba muri iyo micungararo guherekeza abana babo hamwe no guterera mwisubirizwa ry'imbaho zaboze. Abene igihugu barabona ikuntu kiraro kimeze, twari twasavye abene igihugu muri quartier ko boraba bakaza baraherekeza abana mu gihe bagiye ku mashure canke bavuye bakaja kubatora kugira ngo ntagire ikibazo caduka ku bana bazi ko abana aribo bakarirwa n'amasanganya. Hari nico twari twavuganye nabo abene igihugu ko twa turakora ivyibanze tugura imbaho zo bazaraheze kugira ngo tuzishireko. Haraheze ikiringo c'umwaka umukenyezi yaravuye ku isoko ryo ku Musaga yarasezeye isi aguye muri ico kiraro mu gihe yariko aragerageza kukijabuka. Emmanuel Niyungeko arakoze. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baridogera abapolisi n'abajeje gutondekesha abantu ku bituro by'amabisi byaho mu gisagara ca Bujumbura ko umuntu yinjiye abanza kubafumbatisha amahera igihumbi. Ibyo abanyagihugu batera ivyatsi bagasaba ko iyo ngendo y'abapolisi n'abajeje gutondekesha abantu yohagarikwa. Inkuru twateguriwe na Hemi Nderagakura. Abo banyagihugu batondesha ku mirongo y'ibituro by'amabisi biri mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko ushobora gutonda kuva saa 8 gushika saa 10 mutarurira bisi atari uko utashikiriwe, ahubwo benshi binjizwa n'abapolisi bafatanije n'abajejwe gutondesha abantu aho ku bituro kubera bafumbatishijwe amafaranga arivyo bituma bidindiza abantu ku mirongo.
abapolisi bakaza ngo baje gucungira umutekano abasanga na sekirite udakoze umufuko ngo bahereze nabyo bitunda murongo hariya hamwe n'abagira ngo bashikiye kuri uwo murongo atatangura kwija ba bandi bari mu mbavu bafumatisha. Abo banyagihugu bakavuga ko naho bayatanga batazokwama bayaronka misi yose n'ubukene busanzwe buri mu gihugu. Utubabaje n'abo bantu baca mu mbavu ugasanga bariko barafumbatisha n'uzofumbatisha uyu fumbatisha ejo bo bizoca ugende gute bamaze kunywa ikoko naho ugenda ugiye kuhasaba serivisi ikintu bakora cara mu mufuko gusa kukoranye. Abo banyagihugu bagasaba abajejwe izo nzego yaba mu gipolisi nabo bajejwe abo bantu batondesha baje gufata amabisi k'iyo ngendo yohagarikwa vuba bwangu kuko bituma abantu bacerwa mu mirimo yabo ya misi yose. Remy Nderagakura ihadabu ryari ryiza yaba hariho imisarani ikwiye isukuye ifite n'amazi yo gukaraba n'isabuni byashikije n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'indwara zirandagata inyuma yaho leta y'u Burundi ishize ihadabu rihana abarenga amategeko agenga isuku. Kome ko nakuze amenyesha kandi ko leta yashize imbere ibihano aho gushira imbere mu byofashije mu isuku n'isukura. Tumukurikire. N'uburyo bwa leta itanga kugira ngo bagire ivyo vy'isuku n'isukura mu miji hirya no hino turabona yuko ari hafi igice kimwe kwijana by'amafaranga leta ikoresha kugira ngo ishobore gushiraho ubwo buryo abantu bakenera kugira ngo bifashishe mu gihe bari mu ngendo bari hanze bari mu bibanza buriyo bwako n'abantu benshi ntibahave bituma aho babonye hose canke ngo bati imyanda guciragura canke bafate ibidakenewe aho bitari bigenewe. No kuvuga rero ayo mande yari meza mu gihe imisarani kandi imisarani ikwiye isukuye ikoreshwa neza n'amazi yo gukaraba n'isabuni yaba bihari byari byiza yuko bashiraho kugira ngo bahimirize abantu bongere bagira isuku n'isukura mu muji. Ariko mugiye kubiraba ivyo bitariho no kuvuga abantu bacabona yuko ni nk'amande yo ukaja kubaka amafaranga kandi ataho bari bwifashishe bari kubona. Ni kuvuga bica bizana akajagari kamwe kujya ruswa ugasanga bajya bijejwe bavuga ati witumye handagufashe hanyuma kandi tanga aya mafaranga niba ari 5 bari mu majana 3 cyangwa usheje imyanda ngaha umugabo atahagenewe hakorewe neza hazwi hariho bashize imbere ibihano aho gushira imbere ivyofashije abo banyagihugu kugira ngo bifashe nabo mu isuku n'isukura. Kome ko nakuze avuga kandi ko naho abanyagihugu bazofatwa bagatanga ayo mahadabu mu gihe tatuzwa sugumwe dukwiye duhari n'uduharwa sanga ntidusukuye bazoguma bafatwa kuko bazokoma bahitamo kwihagarika ku gahinga. Dusubire tumukurikire. Bugiye kwa Bujumbura iyi misarani hari nta yizwe nta nigaragara usibye hajya impande y'amagariri impande y'ama masoko nkajya kwa Siyone magariri hajya iyo misarani ariko nayo nyene irazimvye kandi ntisukuye. No kuvuga nta buryo buriho abantu bakora nuko tubona handi mu bindi bihugu aho usanga hari abantu baje gusukura no kweka abantu nyene bayikoresha kugira ngo bayikoreshe neza bose kandi bumve bamerewe neza mu kuyikoresha batagenda babona yuko bagiye kwandura izo ngwara. Ufashe nk'umuji wa Gitega honyene bavuga yuko ho basigaye zigaragara zikora ni misarani itarenga 2 naho nyene ugasanga baca amafaranga menshi hagati y'amajana 500 ku buryo abantu benshi batayigondera kugira ngo baje gukoresha imisarani kandi kenshi naho ugasanga ntinasukuye ugasanga imeze nabi ahubwo abantu bakabona ati kujariya no kuja kwandura ingwara no vuma nja kugahinga. No kuvuga rero ayo mande ubitugiye kubiraba nayo guhadikiriza nayo kugereka ku ngorane abanyagihugu basanzwe bafise ni ingorane mu zindi kuko bafise izo ngorane zo kuburaho bituma heza ni hamwe nyene bavuga bati yigeze kure nta itagera ihembe urumva baraheza bagaca baza baragira bati ubu rero turabafashe mukabafata n'ibyo bataronka ingene bokoresha uko naho bazofatwa bagatanga ayo mande nabukiye bazoguma bafatwa kuko ntaho bazoja kandi aho hantu bazoguma batembera kuko abantu baguma bagenda kugira ngo barondere ico rirenza. Uyo yari Kome ko nakuze umuhinga nonosoye ibijanye n'indwara zirandagata. Mukanya tuje tondaniza n'amakuru yacu mu gisata c'impunzi.
kuva mu mwaka uheze igenekerezo ya 15 Munyonyo amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya ihohoterwa ndengambibe kenshi rikorwa n'amareta mu gukurikirana abo batavuga rumwe aho bari hose kugira babagirire nabi. Ahmed Niyongera arongoye Akati Burundi aratera akamo leta ya Tanzania ifatikanije n'iy'u Burundi ngo zihagarike ihohoterwa rikorerwa abarundi bahungiye muri Tanzania kubera ko umutekano wabo warubangamiwe mu Burundi. Twashaka kumenyesha yuko abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania babandanya bahohoterwa bagahohoterwa cyane cyane n'abategetsi ba Tanzania kenshi babitumwe n'abategetsi b'u Burundi. Ikindi naco nuko abarundi bahunze ihohoterwa bagahunga inyuruzwa n'ayandi mabi ariko arakorerwa abarundi kuva mu gwimo gw'u2015 ayo mabi yagumye yibonekeza no mu makambi y'impunzi ya Tanzania. Ico gituma twashaka gusaba yuko igihugu ca Tanzania coraba ingene kingira abantu bagihungiyemo na cane cane abo barundi bakareka kubahohotera ahubwo bakabakingira kurikije amasezerano mpuzamakungu bateye ku gikumu. Ikindi naco nuko ibonekeza yuko ubutegetsi bwa Tanzania bushaka kubabwira ngo bahunguke ku nguvu umutekano utaragaruka. Umuntu iyo yahunze niwe amenya umunsi n'isaha yo guhunguka aravye neza ku mutekano cyane ivyo yahunze bitariho. Ico gituma rero twasaba yuko ico gihugu cakirizo mpunzi coshiraho ingamba kugira bakingire umutekano wabo. Tukiri muri ico gisata nyene mikambi y'impunzi ya Mahama inkino zifise uruhara ntangere mu ndero y'ugwaruka. Jean Bosco kwibishatse arongoye impunzi zo muri iyo kambi amenyesha ko inkino nka football, volleyball na basketball ari zugwaruka ruhurumbira cyane kandi bikaba bimaze kugaragara ko harimwo abana bafite impano zidasanzwe igihe abo bana boronka ibikoresho bihagije bakaronka n'ababitaho. Kwibishatse amenyesha ko hatoburamwo abatungwa n'izo nkino. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Ikambi y'impunzi y'Imahama iri mu karere ka Kirehe mu buseruko bw'u Rwanda yavutse mu mwaka wa 2015 inyuma y'ibibazo vya politike vyashikiye Burundi mu mwaka wa 2015 bituma abarundi benshi bahunga igihugu. Muri kino gihe irimwe abarundi n'abakongomani barenga 60,000 higanjemwo abakiri bato. Gukurikirana ubwo gwaruka ni ibintu bigoye cyane nkuko tubishikizwa na Jean Bosco kwibishatse arongoye impunzi za Imahama. Ikibafasha muri no misi n'inkino zituma abana batari bake baja ku murongo nkuko yabibwiye RPA. Sporo ikintu ca mbere imariye impunzi ni kinini cyane kuko tuma sporo abantu bava mu bwigunge bituma basabana. Murazi nkambi irimwo abantu bava mu bihugu bitandukanye ariko kubera sport baza barahura bagahurira mu ekipe bagahurira mu busabane butandukanye bituma nagwa rukundo no kwivanamo mu bantu bigira umumaro ukomeye cyane. Sport nigahuza miryango irabahuza. Sport iratuma abantu kwihebura bivamo ariko akabona yuko ubuzima ari bisanzwe. Rero sport ifise akamaro kanini cyane mu bihe biba bigoye nk'ibi. Dushishikariza cyane sirtu urubyiruko kuko niho nyine bashobora guhura kandi bigatuma bataja mu biyovyabwenge, bigatuma abana b'abakobwa bari muri za basket za volley abataja muri ivyo bindi vy'ubusambanyi n'ibindi byose bishobora kubashuka kuko ari l'esprit baba bafite ya sport. Warongoye impunzi ariko akamenyesha ko abana bahura n'intambamyi nyinshi zibabuza gushikaho bipfuza kandi atari kubura impano. Kubura ama equipment za sport, dufite abana bakina mu basket, bakina volley, football basanga nta majezi bashobora kuronka n'uduhari ugasanga bagenda basabikanya. Ico ni ikintu gikomeye cyane kandi ikindi naco usanga kenshi aho abandi usanga bagira rokare canke ugasanga mu kuja gukina bashoboye kuba bafise imbaraga kutwo baba bafashe kubera n'ibihe babigoye by'ubuzima byose biri mu ntambamyi zituma sport yacu isubira inyuma. Jean Bosco kubishatse asaba wowe wese abishoboye gufata mu mugongo ubwo gwaruka mu kubaronsa ibikoresho nk'imipira, ibirato n'ivyambagwa
ivyo fasha benshi muri urwo rwaruka rw'impunzi gushika ku ndoto zabo zo kwibeshaho biciye mu nkino. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, agahengo kari kamaze iminsi ibiciro byo kwiyunguruza bigabanutse mu gisagara ca Kirundo mu ntara Butanyerera, kamaze umwanya urume rumara bitewe nuko igitoro cyasubiriye kubura. Abagendesha imodoka zunguruza abantu n'ibintu bavuga ko ibiciro byo kwiyunguruza byari byagabanutse kubera igitoro cyari gihari. Ubu rero cyasubiye kuduga kuko nabo bagura igitoro ca magendu. Emmanuel Ndayishimiye atubwira ujanye n'igitoro aho mu gisagara ca Kirundo. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo mu ntara ya Butanyerera bavuga ko bari bamaze hafi ukwezi bari mu gahengwe kuko ibiciro byo kwiyunguruza byari byagabanutse biturutse nuko igitoro cyari gihari. Abo banyagihugu bavuga ko hasubiriye kwibonekeza ubukene bw'igitoro, ibiciro byo kwiyunguruza bisubira kuduga. Abagendesha izo modoka zunguruza abantu nabo bavuga ko bakoresha igitoro ca magendo ku giciro c'umurengera. Nukuvuga umunsi nyene bagitanze cyaraye giheze, rero bukeye cyacumira kuduga. Nk'uyu munsi itike yasuye ku 30 abaji Bujumbura, Ngozi yasuye ku 20, bayatanga mu ibanga ko birinze bimenyekana umushoferi acamuca amande. Abakironka nabo batakironka kuri magendo, kuvuga cya gicupa cy'ikinju kigura 1820, urumva ko iri itiro ikiza kuva hafi mu 1213. Abo banyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo bavuga ko mu minsi iheze ibiciro byo kwiyunguruza byari byagabanutse gatoyi, ivyo abatari bake bari bashimye bibaza ko ibintu bigira bisubire ku murongo. Harabe ko maseya ibyo byagabanutse gatoya. Kirundo Bujumbura ni 20, cyangwa ari 30, Kirundo Ngozi cyangwa ari 20, mugabo ubuye ni 15. Ariko kandi urumva bivana nk'ubufite gihera ibice n'ubice byongera kuduga. Abo banyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo basaba leta ko yokora ibishoboka vyose kugira igitoro kiboneke, ngo nayo mu gihe byo bandanye uko bitari bike bishobora kuyangara. Ahandi havugwa ubukene bw'igitoro ni mu gisagara ca Ngozi muri yo ntara nyene ya Butanyerera. Nino ngaha duciye dusozera amakuru yo kuri wa 16 Munyonyo umwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mariko murayumviriza, abayegeranije hamwe n'abatunye mvuga mu kanyumva nabo nyene ndabashimiye. Dinye Karondo nari kuri micro, ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana naho gutaha.